iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru hagizwe ko muri kano kanya n'amakuru n'ubundi tuza kugaruka ku gihangange Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu apfungiwe mw'ibohero rikuru ry'Ingozi. Alain Guillaume Bunyoni agifatwa, umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa Agnes Bangiricenge niwe wa mbere yatangaje ivyo Bunyoni yagirizwa. Ico gihe yatangaje ivyaha bitatu. Ivyo akaba yarabitangaje mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cariko kibera mu Cibitoke. Agnes Bangiricenge ico gihe yamenyesheje ko Alain Guillaume Bunyoni yari agipfungiwe mu gasho k'iperereza kandi akurikiranwa ku vyaha bitatu. Ivyo vyaha bitatu, icaha ca mbere cari co kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, icaha ca kabiri cari co kugerageza guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ndetse n'icaha ca gatatu cari co gukoresha nabi amabanga ajejwe arondera kwiha inyungu ziwe bwite kandi atarekuriwe. Inyuma y'ivyatangajwe n'umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa Bunyoni, noneho hahise hasohoka irindi tangazo rivuga ko yagirizwa ivyaha bitanu. Ivyo Agnes Bangiricenge yabitangaje ku igenekerezo ya 24 Ndamukiza, mu gihe iri tangazo ryo rimwagiriza ibi vyaha ryoba ryarasohotse ku igenekerezo y'umunani Rusama. Muri ibi vyaha bitanu rero harimo guhungabanya umutekano w'igihugu, gusesagura ubutunzi bwose bw'igihugu c'u Burundi, kwiha ububasha atarekuriwe n'amategeko, gutunga ibigwanisho atabirekuriwe, ndetse no gutuka no gutyoza umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Kubw'ibi vyaha vyose Bunyoni yahavuye afatirwa ingingo yo kuja gupfungirwa mw'ibohero rikuru ry'Ingozi mu kurindira ko aciribwa umunyororo wo guherayo. Twabagejeje ko amakuru ngo y'intumwa yoba yaratumwe n'umukuru w'igihugu n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kugira ngo Alain Guillaume Bunyoni barabe ko yo kwandika ikete ryo gusaba imbabazi, mu nyuma noneho bamubabarire bamurekura avanwe mw'ibohero aje iwe muhira muri sentare baja bamushaka, baje bamutumako gusa. Ariko ngo Alain Guillaume Bunyoni ibi vyose yaravyanse kuko yabona ko hari umutego wagiye gutegwa nk'uko vyagenze ku bagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu mwaka w'2015. Alain Guillaume Bunyoni akimara kuvyanka, intumwa y'umukuru w'igihugu yaciye isubira inyuma ija kubwira umukuru w'igihugu ko Alain Guillaume Bunyoni yanse ubusabe bw'umukuru w'igihugu. Nibwo rero hafatwa ingingo y'uko Alain Guillaume Bunyoni agomba kugumizwa mw'ibohero rikuru ry'Ingozi. Kuri ubu haravugwa ubugwayi bukomeye bwibasiye iki gihangange gipfungiwe muri iri bohero. Alain Guillaume n'umurwi wiwe ngo washatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Amasoko yacu yerekana ko abo bategetsi bose bagiye inama yo gutembagaza Ndayishimiye babanje kumwankisha abanyagihugu. Muri iyo ntumbero rero bari bumvikanye kubuza ishirwa mu ngiro ry'ingingo z'umukuru w'igihugu kugira ngo abarundi bose batahure ko Varisito Ndayishimiye ataco ashoboye, ko yishinga kuvuga gusa ariko ataco akora. Harimo kandi kubuza abarundi kuronka ibintu vyankenerwa kugira ishavu riduge mu banyagihugu, harimwo igitoro, isukari, ifumbire, inzoga, ibifungurwa n'ibindi bitandukanye. Bikaba vyaranavuzwe ko Alain Guillaume Bunyoni ari mu bantu bari bafise isoko rinini ryo kuzana igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane kimwe canyuzwa mu gihugu ca Tanzania. Harimo kandi kubuzwa hashirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta kugira biduze ishavu mu bakozi ba leta bagumuke. Harimo kandi kubandanya ivyo kunyuruza abantu kugira biboneke ko ataco Varisito Ndayishimiye yahinduye mu bijanye n'agateka ka muntu.
mu ntumbero ngo yo kwiha inguvu ako karwi kumvikanye kurwiza imbonerakure kongereza inyigisho z'urwanko no kuziha imyimenyerezo ya gisirikare. Imbonerakure ngo nizo zakoreshejwe mu kunumya abandi bagumyabanga batokwemeye umugambi wo gukombora Ndayishimiye. Aha icahindutse gikomeye nuko ngo kera imbonerakure zayoboka Petero Nkurunziza kuri ubu ngo zikaba zarayoboka umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu avuga ko Ndayishimiye ngo yumiwe asanze Bunyoni afatanije n'abandi benshi mu butegetsi harimo nabo yari azi ko badacana uwakana Bunyoni. Mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ni bake batari muri uwo mugambi wa Bunyoni, we nayo mpamvu hari abagiye bararungikwa mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko kugira bigizwe kure binatume haba amatora mashasha y'indongozi. Reveriyano Ndikuriyo nawe ngo yoba yari afise uruhara rukomeye mu mugambi wa Bunyoni, ngo nawe ngo yaronka amakuru atari make y'inzego z'iperereza agaheza akaburira abari muri wa mugambi ngo bahinyanyura ivyo bategura, akongera akabuza ko amakuru amwe ashikira umukuru w'igihugu. Muri leta hari abashikiranganji ngo bari bajejwe kunaniza ingingo z'umukuru w'igihugu. Benshi ngo bari mu bashikiranganji bari basanzwe muri leta ya Nkurunziza. Abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka ngo nabo nyene bavugwa ko bari inyuma ya General Bunyoni. Abayobozi bishikira b'umukuru w'igihugu bajejwe ibibazo vya gisivile n'igisirikare be ngo nabo bavugwa ko bari inyuma ya Bunyoni. Ibi navyo bikaba vyaratumye umukuru w'igihugu mu kwezi w'icenda umwaka w'ibihumbi 2022 benshi abirukana gukorera mu biro vyiwe. Inzego z'iperereza nazo zaravuzwe muri uwo mugambi. Pascal Nyabenda yahoze yarongoye inama nshingamateka nawe nyene ngo yavugwa ko nawe yari kumwe na Bunyoni. Hari n'abandi benshi ngo bari bakomeye kuri leta ya Nkurunziza bavugwa muri uwo mugambi. Muri make ngo Perezida Ndayishimiye yisanze ariko aragwana n'abo Nkurunziza yamusigiye bose. Ngo Bunyoni yasawe niwe amaze kwigarurira inzego zose kiretse bakeya basa naho batumva uwo mugambi wa Bunyoni. Muri bo rero haravugwa cyane Gervais Ndirakobuca utigeze ahemukira Ndayishimiye akanamuziza kuba umushikiranganji wa mbere amusubiriza Guillaume Bunyoni. Hoba kandi harimwo General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vy'igisirikare. Ngo kuba rero Perezida Evariste Ndayishimiye yaragumanye igisirikare ngo nivyo vyamuhaye inguvu. Uretse General Prime Niyongabo hari abasirikare babiri bafashije Perezida Ndayishimiye cyane mu bijanye n'iperereza, harimwo Colonel Aloys Sindayihebura ndetse na Colonel Ernest Musaba. Mu mugambwe naho Perezida Ndayishimiye ngo yoba yarafashijwe na Honorable Lazare Mvuyekure. Amakuru Perezida Ndayishimiye yari afise yamwereka ko inyuma ya Bunyoni hari abantu benshi cyane, akabona ko gufata abo bantu bose vyoca bihungabanya ubutegetsi bwiwe nk'uko vyagenze mu ikurwa rya Hussein Rajab. Perezida Ndayishimiye rero ngo yoba yarihaye umwanya uhagije wo gucanishamwo abari kumwe na Bunyoni. Igenwa rya General Ndirakobuca ngo ryari naryo muri iyo ntumbero. Amakuru yari haravuga ko akibwirwa ko yoba umushikiranganji wa mbere General Ndirakobuca ngo nawe yoba yaraciye aja kubibwira Bunyoni nawe muhanura ko yovyemera. Igiharuro ca Perezida Ndayishimiye ngo nuko General Ndirakobuca akimara kuhashika atemereye kubandanya akorera Bunyoni. Uretse ico kumufasha kurwanya Bunyoni ngo Ndakugarika yoba yarafashije General Ndayishimiye mu bindi bikorwa bitandukanye, harimo n'iki kirabana no guhindura inoti z'igihugu c'u Burundi. Harimwo ibihangange vyinshi vyoba vyarahinduriwe inoti zavyo vyari vyaranyegeje muhira ibipapuro. Perezida Ndayishimiye yihantumbero yo kugenda gahoro gahoro ariko akigizayo abahoze bakorana na Nkurunziza bose. Ubu yaramaze kwishiriraho urwego rw'iperereza rumwegukira buke buke ruzosubirira abari bamenyerewe mu iperereza. Amatwi adusumira hari benshi makozi b'iperereza bagiye basubijwe mu nzego baje bavamwo. Ahandi Perezida Ndayishimiye yakoze no gusubiriza indongozi mu mugambwe CNDD-FDD.
Reverano Ndikuriyo nawe vyari vyitezwe ko asubirizwa ariko ivyo ntivyabaye mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabaye muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri. Kuri ubu rero Alain Guillaume Bunyoni n'akarwi kiwe ko boba baraciwe intege ku buryo bumwe bugaragara. Alain Guillaume Bunyoni afungiwe mw'ibero rya Ngozi, umukuru w'igihugu mu kiganiro yatanze ubwo yariko yizihiza isabukuru y'imyaka 3 amaze ku butegetsi yavuze ko akiri mu biharuro, turacarindiriye kuraba ibizova mu ndagukengurukire rero we tubanye muri ano makuru ragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafise nako kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza aho baba bari hose kugira ngo nabo batuje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.